ku rukino rwande rwa FC rwa Real Madrid za kuba yakira Santiago Bernabeu mugwi wa Arsenal wabarashi urukino rw'ibanze bari batsinzwe ibitsindo bitatu byatsinzwe na Arsenal ibitsindo bibiri vyande vya Dikanat kuri kufra nziza cyane gose zibiri ndetse n'igitsiro cya gatatu ca Mikel Merino ibitsindo bitatu kubusa bose baravuga bati ibara iraguye Arsenal iratsinze ihanikirije umugwi wa Real Madrid ariko baragenda baravuga ati nta kibazo turatsinzwe bitatu ariko turiteze ibizoba bindi ku munsi wa gatatu abantu bati abakunzi ba Real Madrid bose bati bizoshoboka remontada tuzozikora hari abafana bati twebwe kugira ngo tumutive abakinyi barashira bandero kuri hari Vardebebas ati umukinyi wese azokwinjira abone ijyaniko cyaje ariko ngo remontada. Bon, ni uburyo bwiza twamye tuvuga na Alonso ubu natangwe kuvuga rero nk'umumenyesha makuru ngomba mvuge nk'umusesanguzi ariko turasubira kuko je nemera yuko abatwumviriza kiki baba bafana ba equipe nkunda canke iyo tudahurije ku mu Giswahili tubita watani wa jadi ni watani wangu bisigwe mu Kirundi twumva watani wangu nukuvuga nabantu dufise ico duhuriye ko citwa umupira w'amaguru na sport urumva abo bantu tuba turatebura kariya kantu rero kuvuga turafyina kariya kantu rero kugukozanya ko ngo Arsenal na Real Madrid hari abantu murambona babigira inzigo situ nko ku rubuga ku mbuga za Facebook wewe wijandajandi yenye ukavuga Arsenal ukabona babishizemwe inzigo nyinshi ugatangura no kujya ibitutsi muga iyi sport yi ni source yacu y'iminezero kandi kira muntu abafise ukuntu yahisemo hanyuma rero utegezwa kubaha umuntu kuri shwa yiwe ariko kandi ni nako twakoze kiki twakuriye mu marigara ya gasporo tuganira ko tugaharira ibintu nk'ivyo bigira sport mugabo natwe turi ngaha umenya limite zawe ubu dutangwe busesanguzi sindi buce ndabitwara muri ka kandi kiki kamwe twatangurira mvuga ngo we bana ngo kunuku umva umufana wewe ntagomba kuraba ivya equipe yindi ugiye umusesanguzi ukorera ku mpande zose rero nayiko ndavuga ni kuri Real Madrid kiki jewe mbona ko inyuma yo gutsindwa ibitsindo bitatu barafise nguvu bagomba gushira ahantu hatandukanye kugira ngo bashobore gushika ku kintu citwa kwikalifia nakunze rero hano bahereye gushira inguvu zabo motivation ariko motivation imeze kuri iri mu ubwenge ya club kabisa y'ibitangaza bati Vardebebas iri ya centre d'entraînement yabo bahakubita iyo banderole yanditse ko remontada bisiguye iki buri muntu wese yinjira mu myimenyerezo yambaye n'ibirato byo mu kuboko naho ya deposit ririya jambo ashika ariraba kike ni nko gutega umuntu ngo hiturimotereza kino kintu ashaka fo uje ngaha cimotereze ico ni cambere ikigira kabiri bagukoreye video kiki igaragaza ko ivyo bintu bariko barasaba abakinyi babo bibaho kandi bishoboka bagaragaza naho bagiye babikora ariko bashiramwe na bamwe mu bagiye baba muri ivyo bihe byo kubikora babaha ijambo bagenda bavuga bitwa nka Toni Kroos yavuze ati iyi equipe ya Real Madrid yashobora kubikora cyane kuri kikina na equipe kure hashoboka hayo turahazi naha nyene kumva we yaranayisuzuguye cyane ati Arsenal turayizi kure isho iba yashitse cyangwa isho agokishika ni muri iki gice nyene ca kane gishiri ca nyuma ariko ikindi kintu bakoze gikomeye ni ukuvuga ngo turashaka abafana bose bazoze dukeneye ko hinjira abafana bari munsi abari munsi y'imyaka 18 ntabo dushaka bari hejuru y'imyaka 50 ntabo dushaka dukeneye abantu bafise inguvu n'umwuka jebe bintu n'igyambere ndavyumvise nukuvuga ava match canke muri uyo mwanya uri hagati ya yigiye Arsenal yakiniye na Real Madrid Madrid bategura ukino mu buryo ngo buri ya 100% y'ivyari bikenewe canke kurenga kabisa kugera ngaho ibibera mu kibuga urumva ivyo biza kuba ibindi bintu hanyuma bakagiye avantage y'iki yakiriya kibuga cyabo bavuze ati bazoba bagifunze
twabayifunge kabisa hanyuma baze botsa umuriro kabisa Arsenal bawumve hanyuma ibintu bize kugenda uko mugabo abandi nabo bakavuga bati iyi Real Madrid iriko yitiranye bihe kuko igihe yakoze mu izo za remontada kiki iratandukanye na Madrid bafise iki gihe baravuga bati iyi Madrid nimbi cyane ifise record mbi gutsindwa match nyinshi mu gihe kimwe ca Champions League itari bwige rikora urumva bujya batakaje ama match menshi ntabwo babaye beza ariko bakavuga bati ikintu kindi kiri ngaha kuri Real Madrid ni desequilibre iri muri no equipe uri kuraraba ibice byabyo hari ukuntu mengo ingufu zirarutana atake yabo icambere bavuga ngo ni nziza cyane Vinicius Rodrigo nande na Mbappe muga ikintu cambe bayagiriza kiki bayagiriza kudatravaya ni equipe tiruka bambe ni atake tiruka badafashanya reba kuvuga ngo uye bakenye nkabari batitanga bavunisha canke bateza uburuwe canke baremera cyane mediane yabo isanzwe itari na nziza akaroyo kambere nk'uno munsi Real Madrid batatu baza kuba bari mu kibuga haza kuba harimo changement zibiri ziri probable kurusha izari zatanguye uwambewe ni Kamavinga ntawe uhari uwo munsi yari kumwe nande na Modric akaba ari kumwe na Jude Bellingham uno munsi birashoboka ko Jude azoba ari kumwe na Ceballos na Tchouaméni ariko aho nabo bakavuga ati ne ka avantage kuko mu bakinyi Madrid gerageje bose muri mediane ino season abantu bitwa ko bagendeka ni Ceballos imbere yuko aja mu mvune hasigaye kuraba uko aza kugarukanye navuye muri iyo mvune ariko kandi bakavuga nka nimero 6 nk'umwanya batakajamwe Toni Kroos ntibanamusubiriza omwe iyo Tchouaméni ahari burya Tchouaméni aba mubi muri defense muga muri mediane omwe nagahengwe uwo yari suspend rero nawe azoba yagarutse uno munsi rero Real Madrid kaba izoba iri kumwe na equipe ya Arsenal equipe kiki nziza cyane muri defense bagomba kugenderako urumva ubwiza bwa Arsenal muri defense ubwiza bwabo buherahe bavuga ko Arsenal equipe heruka kuyitsinda ibitsindo harimo ekare ya 2 ukuvuga Arsenal kava mu kibuga yatsinzwe mugabo harimo difference y'ibitsindo 2 nukuvuga ngo bayitsinze 2 kubusa 3 kuri 1 4 kuri 2 5 kuri 3 difference y'ibyo bitsindo nivyo byinshi Arsenal yatsinzwe muga ibiheruka muri December 2023 yari itsinzwe na burya nabonye umenga yari indi equipe ni Brentford ninde yayitsinze urumva iyo equipe rero uno munsi iraza kugomba kugendera kuri inde kuri defense yabo cyane nibyo Arsenal bazi ko bitoroshe mugabo basanzwe bafise niyo defense hakabaho rero niyo mediane itaza guhinduka Thomas Partey ameze neza yarakize akaza kumwe na Declan Rice yabaye kwa ricumita nabi cyane kuri equipe ya Real Madrid na Odegaard imbere nyene ntakiza guhinduka za kuba ari Merino ari kumwe na Saka hamwe nande na n'uyu muhungu munya Brazil Martinelli ane raba bakavuga bati ariko Madrid bariko bararirimba cyane ijambo remontada baranabishoboye remontada ariko ntibiza kuba nk'ivya Aston Villa ntibiza kuba nk'ivya Barca ntibiza kuba nk'ivya Dortmund ariko byo kuri namworo nk'ivyo bitatu murizeye kuri ya defense yanyu Arsenal idashobora kuyibona mw'igitsindo ibyo byose ni deba ziriko ziraba kuyisi abariko baraya cyane Ferdinand niwe yavuze ati ego baravuga remontada bari mu babishoboye bafise attack bishobora ariko bari sire yuko iriya defense yabo cyane nk'uwitwa Alaba biragaragara ko aza gutangura n'ubundi muri uriya mwanya ariko umwe ni kwari demereye cyane gitwa Saka ati byo kuri murabona yuko hariya uyu mugwi wa Real Madrid ushobora kuza by'ukuri ugahagarara ukabuza Arsenal kuronka igitsindo omwe kimwe nico bizeye bon ahandi naho jewe nkaca mvuga nti kubwanje kiki ino equipe ya Arsenal ifise avantage y'ibitsindo bitatu kandi umuntu yagutsinze ibitsindo bitatu by'ukuri aba hari ikintu yakurushije ariko imatch ntizisa n'imisi ntisa
niyo mpamvu uriya munsi bakinye kuwa kabiri n'umunsi bakina kuwa gatatu niyo mpamvu uriya munsi bakiniye Emirates uno munsi bakinira Santiago Bernabeu match ntizisa nukuntu niteze ko Madrid iza gukina bitandukanye n'ivyo Arsenal iza gukina ndavyiteze ibyo kuko Real Madrid ujya munsi wabona ko bagomba gushyamwa akantu ka gestion bagomba nko kuza barindira Arsenal ko iza hanyuma bagakreya ama counter attack siniteze ko Arsenal bambe Madrid baza gukina uko na Carlo Ancelotti turaza kubivuga mu majambo yiwe yarabishikirije ni Real Madrid iza kusatira n'inguvu zabo n'umwuka wabo wose bawuhereza imbere y'igori rya Arsenal cyane gose nico biteze ahubwo Arsenal isabwiki kuri ivyo bintu Madrid iza kuko biteze gusatirwa ku byukuri Arteta aza kwitwara gute aho rero niho hari kibazo rero niho hari no busesango zibwiyo match niho hari ishusho y'uno mu tugende ko rero ngaho sawa umumenyereza yitwa Arteta jewe vyukuri sinigera mpeba kumugira ku bwoba ndakubwiza ukuri sinigera mpeba kumugira ku bwoba uno mumenyereza Arteta utumugira ko amakenga ameze gute Arteta no mumenyereza arahungabana cyane kandi nyimbuzi umuntu ye Madrid biteguriye guhungabanya Arsenal kurusha uko bahungabanije uwari we wese kuri inose nukuvuga ya force mentale yabo kwitwaza banabimenyereye banabikora kenshi banabikora kenshi urumva ivyo baravyiteguriye eske Arteta niriya groupe yiwe bariteguriye kunesha iyo pressure jewe rero mbona yuko ntavyo mu kibuga nta kiniki Arsenal kiki bakanesha pression Madrid bateguye kubashirako yaba vy'inyuma y'ikibuga cyane vy'inyuma y'ikibuga bakabona ye kuko Thomas Partey yavuze ati bavuga ngo bimwe byigufunga mu kibuga ngo ugwamo n'ikati ivyo tubigenderamo mu stade menshi bana ba pro ariko ayo stade si Santiago Bernabeu kuko bariyo bafise ivyo birata uno munsi bashobora mushaka kwinjira 15 babipanze ngaho mu bicamwe hagati kubatera iki kugira bibahabure ayo yose n'amayeri rero Arsenal jewe nemeza yuko muri ino saison vraiment ni nziza kurusha Madrid ariko Madrid simakanye ko shaka kugirira ya remontada ariko iyo remontada je mbona yuko iri mu minwe ya Arsenal ntiri mu minwe ya Madrid pressure Madrid baza gushaka kuri Arsenal Arsenal bayiresista bakayirinda donc ikabajabuka Arsenal bari qualifié ariko bakaja mu kintu cy'ukwemera iyo pressure kuko pressure igutera ikiki igutera kwanza kuva mu bihe byawe kudakina nkuko wategezwa kugirane gukina ugasanga uri kivielo wagomba guha Saliba wabibonye barahungabanye reka nuko tubyibagizwa nabije bitsindo bitatu kuko Arsenal hari amakosa bakoze ngo minota 15 ya mbere muri match yale nukuvuga wewe mwirinda amakosa surtout muri defense ikindi naco equipe zikalifiye twabibonye vyabaye ngombwa ko zigira umunyegori mwiza kuri uwo musi Raya itegure ko ufise urugamba kurusha buri mukinyi wese wa Arsenal azoba ari mu kibuga ufise ibitero bikomeye kabisa uza kubiresista mu buryo bumeze gute aho niho handi huzuye je rero mbona management ya Arteta yiri ya match ihereye kugutegura abakinyi kubashira kugo rucanco reka ndagwita urucanco urucanco rubarinda ingwara yitwa pressure Madrid bazanyeko hano ni Arsenal iza gutsindira canke iza gutsindigwa eske uza kubaho urucanco vy'ukuri urumva icari c'urucanco kubashiramwo kubinjizamo tuje mu urucanco muri sense yayo iri propre urucanco ni kintu kikurinda iki ingwara canke ikintu cyose gishobora kuza kikaffecta amagara ya rero Madrid bafise pression bafise iyo motivation canke ivyo bisazi nyene kuko Madrid ndabona bariko bagendera kuri ico kintu ega Madrid kiki bakubwira ngo twebwe nitwitaye ku bubi dufise ino sezo kuko ni kenshi twabaye babi mugabo twebwe iyo motivation yacu ivyo bintu burya bwibone bwabo bufatiye kuco bamaze rega burafise ico bufushingiye cyane gose bushingiye nyako bikombe batwaye bushingiye ku bukuru bwabo ku bujeya bwabo siek ibaze
nukuba abantu bashobora kwiyumvira remontada kuri equipe yatsinzwe bitatu ibi bintu nta muntu yabivuze yava match yanduzenye ya Aston Villa na Paris bantu bose bavuga bati Paris byararangiye yararenga ariko kwa Arsenal hari abantu bakivuga bati Real Madrid ashaka kubikora ni kubera iki ni kubera ari Real Madrid suko bayobe ko Madrid y'ino sezo ari mbi ariko barazi ingufu za Real Madrid zishobora kutabizo mu kibuga muga zikava ku kindi kintu kitutse kuri force mentale ni benshi bayirushije ni benshi barayitsinze mugabo ikabarusha ko kantu kubugabo ako kantu kukuza bakakugirane bakaguhungabanya bakaraba yuko ujugumiye ni naho Guardiola yahereye ejo bundi avuga ngo Arsenal bakabona baratsinzwe igitsindo mu minota 15 basezere Champions League byo niko sari komeye cyane nanje reka mvuga uko equipe yanje ndayizi burya Arsenal je ndayimetriza kiki ndayikunze imyaka myinshi cyane ndayizi je Arsenal nayibikina na Brighton ndayiraba mu minota 5 ukuntu ijya equipe iri kiri empoza kuri je Arsenal niyo mbonera ko match tugifisa canke iyo match idashoboka Arsenal mu minota 15 nkaza kuraba ukuntu abakinyi bihagaze ko nukuntu bagiza ko kantu kukurinda niyo nza kujija ibishobora 50% y'ibi bishobora kubaba ko muri iyo match niyo nza kuvuga ntibishobora kubuka nkabona equipe ifata umuntu nkande nka Raya aratanguza umupira kwande kwa Saliba kawuha Thomas Partey nkabona nyene agomba gusohora umupira ala normale nyene biragoye ko Arsenal iza gukina normal Rw'Unomusi nukuri ndabikurahiye kujya nyene isanzwe imeze biragoye gose ariko barabishoboye kandi niba parvena kubishikako Madrid ahubwo birangiye banayikubise nibindi ariko ni kintu kigoye cyane kuza imbere ya Madrid by'ukuru karinda byakoze bake ni naco kintu Barcelona irushiriza equipe zose mpora ndabivuga Barcelona irusha izindi equipe kumva yuko wewe Madrid ntaho kumva ntaco tubona ntituzova twumvise yuko ari nico turusha izindi equipe zitinya Madrid ko ni Madrid turagowe kandagowe imbere ya Real Madrid bo muri ico gihe rero Arsenal rero irasabwa kuba fort mentalement kumva by'ukuri twarabatsinze bitatu tudatomboje il faut yuko rero natwebwe tuza kugira tuzanye natwumva yuko tubandaniriza hahandi guparvena kwiyumvisha ko urukino rutegezwe kubandaniriza hariya kuko ruriya rukino nta uzi yuko ruzakongerwa ko minota 10 ari Madrid yari kuronka icambere atari Arsenal yegushyamwe icakane biri probable ko ari Arsenal yari kubongera ikindi kuko niyo yari yabaye nziza ariko Arsenal murashobora kuvyiyumvisha j'insiste ngaho kuko urukino kiki ruzingiye ngaho ariko tugiye ngaho Yves wavuze ati je ndavye Arsenal ndayibona mu minota 15 ya mbere mvuze azoba ari nico gipimo turavye ku rukino rwibanze gwabaye Arsenal mu 15 ya mbere ntiyari imeze neza ni najyo kosa bategezwa gukosera kuko biriya bishobora kuba byaraguhiriye kuko Madrid uwo munsi nta objective yo kwataka cyane yari ifise yari imeze neza nayo ariko kandi nubwo buryo yaronse ntiyashoboye kububyaza umusaruro baheze igice cya mbere ari ubusa ku bundi hama Arsenal iraza mu gice cya kabiri ironka izo kufra zibiri zeretse kuko ivyabonetse vyaraboneka yuko Arsenal ahubwo nyane mugani wawe kufra ni kintu kiboneka ni kintu kitari muri open game bacita mipira ya kutengwa urumva rero nigikike gusigura yuko no munsi utegezwa kuronka ibitsindo nico renga muri ntuze kuko muri open game batsinze kimwe ariko tuze n'imipira bagaruriye ku murongo witwa Alaba yakuye umupira izo ni chance zindi ziba zihari ariko uno munsi Real Madrid kuzobira imbere yawe gosi bisigura ko mutegerezwa kugabanya amakosa kuko Madrid iramutse nabakuramwe iza kugendera ku makosa yihungabana bagize nico shaka rengaruke kuri ico kintu kuko nakubwira izo qualification zose bishimira ba Real Madrid aho bazikoze izo remontada no kwibutsa ikosa abayo ma equipe yari yakora nico kintu ni were mu mwaka uheze atanga igitsindo uravyibuka ni Donnarumma
avant cyangwa wose bagira bikora Nani? Mendi kuri Chelsea Mendi abitanga abisorora Donnarumma kuri Paris Saint-Germain nani wereje buntu nukuvuga rero kiki naraye mbonye yuko pari mwishimire ko mwagiye mwavuye imbere ya Aston Villa muga mwemere ko inguvu za mbere ari kubera ko Donnarumma yabaye umugabo mwitwa Barcelona muvuga ko mwagiye mufise impamba ya 4 ariko twabona Dortmund kwishobora kuzikana bikora mubikeshe rimwe na rimwe uwitwa Chelsea niko atabareke uwitwa Raya ari kurufunguruzo rwa Arsenal be na defense yiwe turi ngaho nyene shaka ico kintu nyene narimeje guseza ku rukande rwa Real Madrid equipe ya bambe impande ya Arsenal nariko ndasigura Arsenal akazi bafise reka mvuge gatoya ku ruhande rwa Real Madrid nabakazi bafise Real Madrid bashobora kuvuga ivyo bagendera ko ivyo bafise bishobora kugira muga bishimire kuba bafise umumenyereza yitwa Carlo Ancelotti nabanya bakoresha ijambo ngo abitwa ba Jude Bellingham ba Rodrigo ngo nyimba ariyo equipe ishobora kubikora ikagaruka ni Real Madrid ryo jambo ryarakoze cyane mu bakinyi ba Real Madrid mukaje ndavuga nti nyimba ariyo umumenyereza capable yo kuranversa situation nk'izi umuntu yitwa Ancelotti n'umuntu mubi cyane Ancelotti sijyambere nabonye yakoze amakosa muri phase ale ariko akaza gukosora amakosa jana kwijana muri phase retour numumenyereza w'umuhinga cyane mu gukosora mu gufata match ya equipe yiwe ya ale yabayemwe amakosa akayitransforma muri match retour bikarangira amahoro uyu mugabo n'umuhinga cyane w'ico kintu ivyo sabwa rero muri equipe twavuze yuko ivya gutegura abakinyi biki nabonye yuko bari prepare kabisa bari prepare cyane gose muri press conference yiwe yavuze ati sinje kugarantisa ko turengana muga ndabemereye yuko dutegezwa kuba beza ijana kwijana Real Madrid ishaka gukuramwo Arsenal irasabwa ibi bikurikira kubifise Courtois w'intamenwa udashobora kubona mwe gitsindo kimwe kuri uno musi kuba fise defense ya Real Madrid ivuga ngo nyimba twarakoza amakosa kuva sezo yatangura gushika uno musi reka twifatafate umunsi umwe omwe tuyirinde sinzi kutahurije cyane nyimba twarabaye babi ibinyamakuru byose bituvuma turi equipe ifise defense abantu bayibona mwe bitsinda biri facile urayijabuka ukayibona mwe gitsindo ariko mwe kwifatafate tugira umunsi mwiza mu mwaka uwo munsi basabwa n'uyu munsi w'uno munsi Rudiger na Asensio murasabwa kuba beza kubuge ku rugero guko ubwiza bwanyu bufatikanye n'ubwa Courtois mugasekiriza Real Madrid ikirinda kwakira ikindi gitsindo kimwe omwe kuri pare yande ya Arsenal Fede Valverde iruhande rw'iburyo utegerezwa kuba mwiza kuburyo atakosa na rimwe rihaba rikwega ko Arsenal yohungabanya Real Madrid bice ku ruhande rw'iwawe n'uwitwa Alaba we uri kivume no muri mu bafana ba Real Madrid bose bagufise kubwoba urumva hari options zibiri yuko Fran Garcia ashobora gukina uri Aragwaye uri si yego ayo je ko niko ndabona yuko umengo niwe ahubwo anahabwa n'amahigwe menshi yuko ki Fran Garcia ndiho nibaza ko zakukira ko Araba yagize imvune kiya gihe binavugwa yuko n'amayerera niwe nabonye bagira mugabo uriya mwana we bavuga ati amakengano kumurindi experience nta yaragira kumuzana kumuremereza ivyo bintu buriya kikere kuko imagine remera twako tuvuga pression nugire ngo iyo pression ibiri ku ruhande rumwe kuzana umwana nka Asensio uyu mwana kwanza uriya Asensio Raul Asensio karamaze kugama match meza mugo uyu n'umwana sezo yatanguye aranagombora atangura gake babakwiye bakomeye sezo yatanguye atazi nuko azokina Real Madrid notice mugo no musi utangwe kumukenera mu match ari kuri attention ikomeye yuko Fran Garcia domem
sinzi ko yigeze anatangwa ku match nomwe. Raul wewe turashaka kuvuga tuti contre Atletico yarahari yarakinye contre Barcelona aramaze kugira ko kantu mugabo Fran Garcia wewe bizoba ari bishasha none kuza kumushira ahantu hari inguvu za mbere za Arsenal ku ruhande rw'ibubamfu ico kintu kiragoye. Ikigira gatatu Chouameni, Jude Bellingham, Ceballos, ikosa rya mbere mufise nimwe mwoba mutanze Real Madrid mwugiye mwo kwemera kuneshwa na mediane ya Arsenal ikizwe na Thomas Partey, Declan Rice hamwe na Martin Odegaard. Aho rero kiki hari umuzigo mushobora kwishimira ibiki mugabi y'imediane Real Madrid mwavuga remontada kugira muishike ko bano bagabo banyu bo hagati ataco bakoze by'ukuri tubona ko kiri hejuru cikiriko kirakogwa n'abantu ba Arsenal biragoye kugira mushike kuri ico kintu. Ari kubugira gatatu nabivuze Vinicius Junior muraronka za penalty ukazigurura urakina match na Arsenal match yale bakavuga ngo ni 0 tir cadré 0 occasion créée 0 nuzenya B na passe décisive. Nyimba Vinicius warigeze kuba mwiza ku match kanaka no ku rukino kanaka canke no ku rwego kanaka Madrid by'ukuri kabivuga ngo muri no myaka twaragende kuri Vinicius rimwe na rimwe niyo Madrid itafise ico yashitseko urazi ko ari abata ku bwa mbere kuko niwe muri no myaka ariko arabamenyeza kugira ane Mbappe yaje asanga ariwe meilleur joueur wa equipe na Ballon d'Or barayimwima abantu bose isi yose igahagarara ngo iyi Ballon d'Or yibwe yari ya Vinicius nta muntu numwe nukuvuga ivyo rero bisaba kuba hari ikintu ukora mu kibuga hari inguvu bufise izo nguvu Madrid ntishobora gutsinda match utazifise no musi. Mbappe contre City watsinze hat-trick ariko no musi utegezwa kubura Mbappe capable y'ukugirane yo gutsinda wo mu bitsindo bibiri gutyo Domeme Nande na Rodrigo donc ya Madrid y'ibisatsi imwe ubona abakinyi bose uvuga ati bavuye bari yiki niyo Madrid ikeneye kugira ngo icree iyo remontada mugabo nakazi kadasanzwe rero kuri Ancelotti asanzwe yifitiye pressure ya hatari urumva batangwa kumuvuga yuko ashobora kwirukanwa mu gihe agizene atsinzwe iyi match nubwo ejo yavuze ati Jesse ndavyibaza siko ndabibona numumenyeza afise experience cyane mugabo ikindi Arteta uri kurakura muri uno mwuga wo kumenyereza none ugiye gukina match na old school ariyo nde Ancelotti Arteta tanga ibimenyetso kuko nibaza yuko si Ancelotti gusa uno mwusi Arsenal bogiye ko remontada bakayikuramwo nibaza ko pressure ivuye kwa Ancelotti yoca yimukira kwande kwa Arteta kuko Arteta championnat yoza wayivuye ko uviriyemwe muri quart de finale uviriyemwe muri quart de finale nta gishasha kizoba kirimwo ugize muri Champions League ahubwo zoba ubaye mubi ku mpande zose aba muri championnat no muri inde no muri Champions League ico kuvugira nuko woshika muri demi finale uzogukuramwe wese bazavuga ati yamara umugabo yakuyemwe Real Madrid no muri match yale ikubise bitatu ako kano kazogumaho aka kana rafise inyungu zo kuga protege ntaga protege rero mu kugirane mwihungabana canke iki reka mvuga ikintu cyanyuma kiki gishoboka iyi equipe ya Real Madrid ni equipe ikunda kwikalifia havuzwemwe akantu ka arbitrage nyobogero zagaciye oya sinoreka kukavuga kuko kari probable cyane mu bintu navyo mbona Real Madrid ishobora kugenderako kwa kuntu bayiheka kiki je bintu ndabizi narabonye Arsenal yakubise Barcelona muri match yale hari muri 2011 sinzopfa ndavyibagiye match retour barazi gitanguye Van Persie bamukubita rouge ngo nuko ngo ateye mu igori ngo yari yoruje urumva rouge kiki ngo ateye ngo bavugije ku munota wa 10 na kangahe baba bishurukino rero izi ni zimwe muri facteur kuko izi match kiki zidadanurwa n'ibintu byinshi ntizidadanurwa n'inguvu z'aba zantuze izi ni match na arbitrage irazidadanura arbitrage iradadanura irashobora konona match irashobora gutuma equipe bambe match igenda uko itogenza
nk'ubu kazubona barafashe nk'umuntu batereye hanze mu minota 15 irukiro zobarapfuye ruba rupfuye kandi ivyo ni ibintu bishoboka tumaze ko ubwo burorero dufise bwinshi siko ariko kandi ikigira gatatu kazubona nka penalty tutazi yivuye ariko umumenyerero umuhagarikizi batoye n'uwitwa le François Le Texier umufaransa nta bwazwi cyane mu bintu bibi mugano witwa Marciniak twari tuzi ko atabintu bibi agize yabaye hotel w'impari mu match zibiri za Real Madrid ziheruka bakuramwo Bayern uravyibuka uriya mugabo rero sinzi ukuntu iyo Madrid ukuntu bayifavoriza abantu bavuze bayifavoriza bayuturu advantage tumwe tutaba baravugije orje baye baca bashamwe igitsindo acacanka ngo si orje muga twavugije kubera iki none wavuza utari sire yuko ari orje bawoje shamutangire mu bugaye uno munsi muhembera indani urumva kubera iki bavuza atari yoruje ariko niyo penalty Madrid bagombe bazizi 6 mugabo uri muntu wese avuga ati ijya yari penalty Saliba yayikoze ibe match nziza iyo twabonye umuntu avuga ati turatsinzwe muga turavyemeye twebwe ba Arsenal turatashe cyitwazo ngo ariko gwari bitiragize ibintu rero jewe nivyo jewe mbona bitegezwa kugenderwako cyane cyane ariko kandi ibaze hariyo na scenario yindi shoboka barashobora kuza Arsenal bakabatanga kubona igitsindo abagiye muri challenge komeye bazo bagiye muri dilema idasanzwe ico kintu nyene nikiya kintu Arteta yokora muri ino match mu 90 yose kikamukorako nirihe kosa Arteta yokwirinda nirihe kosa Ancelotti yokora kikamukorako nirihe kosa Ancelotti yokwirinda muri 90 uvuye kuri aho wavuze bose Arteta ikosa yokwirinda yokwirinda kuja kuzibira gose ukabona hari umuntu azibira ukabona ko ata objectif nimwe yuko atakafise uwo muntu rero abayabiteguye uko rero amaze kujya nka bibiri acagomba gutangura kwataka kandi ugiye kwataka muri uwo mwanya ubutangwe gukina ivyo utateguye ivyo rero birakugora cyane jeje ndabona yuko Arsenal ifise ibitsindo bitategezwa kubiproteja mugabo apana bimwe byo kuvuga ngo twe turi nyuma tukabona nyene ko ari vya bindi kabisa ubona ko ari ibintu ubona kiki ukabona ko birimwo n'ubwoba pe kabona uti ibintu ni ivy'ubwoba Arsenal jewe mbona yuko urabona nka Barcelona kiki nawe yoba yakuriye bine uri Real Madrid ishaka kuza ngo ijyame inyuma irataka kandi Arsenal izo nguvu zo gutembereza umupira zo guposeda irabishoboye ni mujere match mu poseda ico kintu ca mbere Madrid Jesse mbona yuko yorusha possession ya Arsenal uko vyo byagenze kose umwe wese akenyeje yabo niba kineje yabo tu bibe simple je nakubwiye biragoye ko baza gukina biri simple biragoye kujya possession ibura bambiri ya pression ibura ko bakora ko nakantu bihere kuri Arteta mugabo vraiment kuja kuryama ngo inyuma kubu tukabona nyene Arteta ko yahinduye uburyo bwo gukinda tutamenyere mu ishusho ya Arsenal kina nka Arsenal kuko urazi yuko defense ufise irisude imeze neza ntiyigera yankesa cyane kandi suko iba yazibiye cyane ariko kandi profite niri ya defense ya Real Madrid irashoboka birakunda ikintu rero Ancelotti nawe ategezwa gukora muri no match bujya kiki nko mu minota 10 Real Madrid Ancelotti ategezwa kumvisha abasore biwe bose ko bategezwa kuba baronse gitsinda kugira ngo ya pressure by'ukuri bayibyare nabo nyene bikure ko pressure erega nabo nyene barayifise nibo bayifise gose bategezwa kugirane kutankese igitsindo mu minota bambe kugerageza bankese igitsindo mu minota ya bambe batsinde bamarke igitsindo na Madrid barasabwa Ancelotti kumvisha abakinyi biwe ko bategezwa gutsinda igitsindo kare ariko niyo batobishikako ntibaba bambere ategezwa kumvisha ekipe yuko atari ya mbere iza kubanza Arsenal babonye mu igitsindo kiki Ancelotti yo bagize check idasanzwe na ekipe yuyu byo babibaye bine kandi ico gitsindo cyo vyura morale ya Arsenal sinzi ko wowe kinayifata turavye kuri Ancelotti hariho bimwe yakoze vy'amakosa muri gukiro gwibanze bahagaze ko gose
mu gukinisha umwanya munini umutama hariya Luka Modric kapitene ariko uno munsi bivugwa yuko ashobora kwizera umukinyi Ceballos avuye mu mvune ndetse n'ukino gwa Deportivo Alaves yaramuhaye akanya gatarakina mbeya kubwawe vy'ukuri birakwiye yuko uwo mukinyi yomugirira ikize kumutanguza avuye mu mvune muri match de pression nk'iyi canke stili yovuga ati wa mwanya muto ndawumuhe nka deuxième minute ariko stili premier minute ndahe Modric sawa arashobora kuvuga ati mbona ataraba tayari kikaca kinisha abandi Modric nande Modric na Tchouameni na Bellingham niba fise Ceballos ye umukinya kivuye mu mvune biravana na eta physique yiwe mugabo no musi barashobora kuza kumukinisha kuko bavuga bati ntashwa wagiye ari wewe mwiza dufise ko wakize nta kundi tubabari ushikiremo kuko ni minota yakirinye mu ryari si hageje yakinye muri traditionnel yakinye mu munota wa 90 ntabwo yakinye minota ikwiye uravye kuri iki hariho ikindi kintu ashobora kuvuga ati bana mbaya Vasquez subira kuri kabiri Valverde ndamukeneye hagati aho yoba yishize ko ona ya bayita roulette russe ushira pistole ngaho mufyo ariko hari ikintu ko kiravugwa kuri Jude Bellingham na Aurelien Tchouameni mu gihe Tchouameni yoba nimero 8 na Tchouameni yoba nimero 6 Jude Bellingham nimero 8 akizera nimero 10 uwitwa Brahim Diaz yoba umukenyero mwiza aba ba Brahim rero iriya ntumbero Madrid bafise simbona ko aribo ko boyigufasha iyikeneye bajya abagabo ba buri munsi bamwe babimenyereye bamaze kunabikora aba baraza bakunganira kuko twabonye contre City contre Chelsea ya myaka bakamavinga baraza bavuye hanze ukabona barahinduye ibintu barashizemwe n'ibitsindo kanaka baraza bakabigiye muga baza bunganiye ko batangwe mu kibuga tanguza abagabo babimenyereye kuri iyi ibyo twavuze ku match yarayabaye hari ikintu twita nk'iko nakubwiye cha Lewandowski yavuze ati izi ni match ukina uri a 100% Real Madrid bimenyereye est-ce que iyi pression iyi experience ya Champions League yizi match kubaki Arsenal iyi ntayo bafise est-ce que iyi pression irashobora kubarengera ugasanga ico twakivuze kiki reka gusubiza inyuma ico twakivuze irashobora kubarengera gose bon je nakubwiye nti kuba deja baratsinze Madrid bitatu nuko nabo hari intambwe bamaze gutera kuko iryo hungabana baragirinze muri iriya match kandi baragerageje gukina football yabo donc harakantu kubuka kugukura bamaze kugira ariko ni equipe udashobora kujisha ijana kwijana ku iyo pression itobi kibashikira kuko si equipe muri iriya equipe bose ni presque batoya iyi ni saison ya kabiri Real Madrid Arsenal ije hariyo no wavuze ati impamvu na Arsenal bayisuzugura kuri urugwego ni kubera ko bazi yuko ni saison ya kabiri baje muri ibi bintu hariyo ndwi batari baherutse kuzamwa ati bibaza yuko yaba ari City buye hariya ifise ifise bijya bitatu betetera hari umuntu atokubahuka kuvuga ngo City uraza kuyidugirako rero Arsenal si equipe wojija ngo iyo pression ngo iraza kugira niyo mpamvu nensista mbugane igihe wenda kubwiye n'ibyo twabivuze ni hamwe nakubwira ni bategezwa kuvyirinda bategezwa kugirane kubirengera ahubwo hajya nahinda kubwiye nti ni n'igipimo rero ca maturité yabo uno munsi kuko hari equipe zitwa ko zimaze kuba zifise uburambe zaje zigahanirwa ayo makosa yukwemereye iyo pressure mbe pourquoi Arteta nyimba umaze kumira akaburiye k'abagabo utari butegure equipe yawe narabonye ko ari equipe zitsindwa na Madrid zitotsinzwe nayo kubera pression rero akabona yuko umuti wa mbere wo kwitwara neza imbere ya Madrid ari ukumva ko vyoroshe kurusha uko wiyumvisha ko bigumye kuko kiki twese turabizi ukiri no kwishuri examen wayitinye cyane warabire cuya imvura irikirago abantu bakaza ati gicuya kiriko kiva uragwaye oya nubwoba sinda ubwoba hari abakinyi bakomeye muri Arsenal ngendegwako uravye mu rukino rwabaye ku munsi wa kabiri Bukayo Saka yabaye mwiza haciye igihe Declan Rice yabaye mwiza gusumvya aba omdi match mbega mu gihe Arsenal bavuga ati les éléments zikomeye nizi bakashobora kuzimetriza n'uyuhe mukinyi ubona yuko ashobora kudebloquer la situation mu gihe abo bakinyi babaye metrize oti Bukayo Saka n'umukinyi mwiza
ngendegwako chess maîtresse yabo Declan Rice numwe yaberetse yuko ashobora guhindura ibintu mu gihe abakinyanshara yo yabakoreyeko akavuga ati abonda ba maîtrise nihe element yoshobora kudebloka le match kuri Arsenal ubona Odegaard ari mwiza umunsi mwiza Odegaard urashobora kudebloka match yabo Martinelli ufise uruhande rw'ibubamfu hariya nawewe urashobora kuvyuka neza ukagira ivyo nasaka atakoze wavuze ntuzenya muri abo beza wavuze Lewis Kelly yarimwo yabaye mwiza yaradeblotse na burya niwe yadeclanshije n'igitsindo ca ntuze ca gatatu ca Mikel Merino ariko Merino nawe waratweretse yuko kuri attaque ibikuguye ko urashobora kubitsinda nawe arashobora kudeclanche kuko Arsenal ni equipe ishobora gushikana umupira imbere twarabonye navuga wese akayicisha imbere igo gasanga Merino uri yapsa no musi niteze ko Merino ashobora kuba ari kure cyane y'igori kurusha uko byari biheze ubuheruka kuko Arsenal ndazi baraza kuba bagira block gatoya block no kuvuga gukinira inyuma gato hafi igori ryabo kurusha gukinira hafi igori rya Real Madrid ariko biramusaba ubwenge bwinshi mu gihe cyose Arsenal yoba yashoboye gushika imbere y'igori ryande ya Real Madrid uniwe usabwa kuba preza kurusha ibyo byose rero ni ibintu turindiye kubona ibintu byinshi ni match kiki dushobora kuvuga tukavuga nabandi bariko baravuga niburaya bariko baravuga mugabo ijambo rihambaye nona gusozere yako kiki ni jambo Thierry Henry yavuze ati Arsenal muraryohewe indwi yose 3-0 mugabo muri zino nkino bakina match zibiri kuba mwiza mu rukino rwa mbere uteze kuba 100% hose kuba mwiza mu rukino rwa mbere nibisigura yuko ubuhejeje ntibisigura ko byarangiye canke ntibikwiye birasabwa gusubira kuba mu mwiza no mu gici no mu kuko zino match zibiri hariyo nabazita ngo ni mita ya mbere iheze 90 minute ya mbere bakayita ko ari mita ya mbere hariyo iyindi mita ati Arsenal kugira mwitwe beza no kuja gusozera ivyo mwatanguye hehe hariya hariya kwa Santiago Bernabeu Santiago Bernabeu rero ishusho ya Arsenal nyayo sijya twabonye tuyibona no munsi ishusho ya Arsenal nyayo niyo turindiriye kuri no mugoro nuko rero ni abakinyi Rodrigo yandika ku rubuga rw'iwati duhure mercredi Vinicius ati munyiteye ku munsi wa gatatu ariko rero kuri no mwanya Yves tubakanya twabanye nabo umwanya munini tubakanya muri minota 14 basigaranye namwe mugira ico mushikirije kubi ivyo twavuze umwanya n'uwiwanyu ariko kuri ayo majambo uri kuravuga Arteta bamubajeje ati remontada iravugwa cyane wa mugaboye ati sha reka tureke ikibuga kizovuga reka tureke ikibuga kizovuga conference de presse yaririnze kuvuga byinshi yaririnze byose bizorwa mu kibuga nta kidashobora gushika ariko vyose ni mu kibuga ico ngoze ndize abakinyi banje